mu bihe vya kera Imana ikiganiriza abahanuzi yababwira ibizoba umugabo ugiye kuraba neza nivyo Yesu yavuze ngo ivyo bavugishwa n'Imana vyose bavuze ngo vyashikiye muri jewe no kuvuga haje abahanuzi bavuga Kristo nico gituma rero uyu munsi ico twita ubutumwa bwiza bwo mwami wacu Yesu Kristo nkuko Paulo yabivuze ngo buvuga ivyerekeye umwana w'Imana ari we Yesu Kristo no kuvuga haje nibwo buhanuzi uyu munsi dukeneye kumva ijambo ry'Imana riza rigahindura ubuzima bwawe nibwo buhanuzi kubisanzwe zuye uyu munsi twabwirizwa kwakira je ndakubwiye Desire nti mbonye ejo ubaye umutegetsi none ico kizotuma uja mwijo eske nico gituma Yesu yapfuye kugira ngo tumwe tubwira abantu ngo akira ngo visa ariko iyo Mana itanga visa zo muri Etats-Unis Europe ariko idatanga visa ija muri Afghanistan Somalia kandi naho hose hakenewe abantu bumva ubutumwa bwiza none numva ko harimo akabazo ga Desire ndashaka kukureka yuko ikibazo abantu bafise uyu munsi ntibakeneye Imana kwibabwira ico igomba ahubwo bakeneye ko Imana ibaganiriza bobo ivyo bakeneye ivyo rero n'ubufumu Reka ndakuramutse nongenda guhe nikaze mu kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose. Muri kino kiganiro tuza kuganira kubijanye n'ubuvugishwa ariko twaza gushimikira cyane kuri kino kibazo mbega ni kubera iki abarundi canke abanyafrika muri rusange bo bakunda uvugishwa mbega harovyo bihuriye n'umugenzo cyo mugirwa wakorwa n'abarundi muri kahise umugirwa wo kuraguza. Ivyo rero nivyo tuzogucejya heno muri kino kiganiro kugira ngo munaze gutahura vyinshi amenye vyinshi aho ndi kumwe n'umutumire musamumenyereye kugira ngo adufashe gusesangura guceje no hino kugira ngo umuntu wese atahure amenye ivyo ari vyo. Ona sundi ni Jean Prudent ntibuberwa asanzwe ari umwe mu barongozi bishengero Jesus Grace. Prudent reka ndakuramutse kandi ndaguhe nikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze nane ndabaramukije Desire. Nizeye ko umeze neza. Ego turakomeye namwe nizere ko muri amahoro. Tumeze neza cyane. Reka nkubwire uri kuratwumviriza cyangwa kuraturaba kugira ngo nawe tuguhe ikaze muri kino kiganiro kugira ngo ushobore gutahura vyinshi mu bijanye na kino kiganiro. Prudent, mbega tuvuze ngo ubuvugishwa umuntu yoca atahura iki? Ubuvugishwa nibaza ko abantu barabitahura mu buryo butandukanye iyo turavye ubuvugishwa Prophétie ahanini havugwa ni message canke n'ubutumwa bw'ibintu bitaraba muga dufatiye ku isezerano rya kera muga dufatiye ku isezerano rishasha naho tuvuze Prophétie harimwo ico Kristo yakoze no kuvuga yuko ntituba tukivuga gusa kazoza muga turavuga osi nakahise cy'ibyo Yesu yakoze rero nibaza ko tuzakura umwanya wo kugerageza kuvuga neza ubuhanuzi ni iki none umunsi mu gihe cacu ubuhanuzi ni iki. Rero mu mico y'abarundi hariho umugirwa wakorwa muri kahise nibaza ko n'ubu ugikorwa umugirwa wo kuragura cyangwa kuraguza harobye arisa bifitaniye n'ivyo uvugishwa ko tubona abakristo benshi babikunda. Ikibazo umbajije kirakomeye cyane Desire kubera ko uyu munsi aho tugeze abantu baritiranya ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa bw'Imana yemera bakavyitiranya no gupfumura canke no gute bijyanye n'abarundi bakora kera uyu munsi umenga biriko biraba mwishengero umuganda ngomba mvuge isano uyu munsi riri hagati y'ivitubuhanuzi uyu munsi mwishengero n'ivyo abarundi bakora kera. Icambere na mbere ifo kwibaza ikibazo kiri simple coroshe mbega ni kubera iki abarundi bagenda kurondera umupfumu hari ikintu bose bari bahuriye ko nuno munsi abantu baracapfumura barabikora umugabo ni igiki abantu baba bahuriye ko abantu bose bagenda kurondera umupfumu kubera ko baba bafise ingorane nuno munsi rero ikibazo abantu bafise n'Imana abantu no munsi barondera Imana kubera bafise ibibazo Imana ntituyirondera kuko dufise ibibazo Imana tuyirondera kuko ari umuremyi wacu turakeneye kuyimenya turakeneye kumenya ico yakoze ku bwacu nukuvuga ntiturondera Imana kubw'ibibazo kuko ibibazo hari gihe bishobora no gukemuka bimwe tugaca twibagira Imana. Rero ikintu cambere cyatuma abantu baja kurondera umupfumu baba bafise ibibazo badashobora kurunkira inyishu bakabashaka uwo muntu ko bagira iki ko ashobora kubaha inyishu nukuvuga mu muntu habaho ikintu bita umutekano muke insecurity abakeneye assurance
abakeneye kumva yuko kazoza kiwe kazogenda neza, abakeneye kumenya mbwira ejo bizaba bimeze gute, mugabo akeneye yuko umubwira vyiza pana bibi, apana kumubwira ngo ejo uzopfa, ndabona ngo ejo upfa, oya ahubwo umwereka umubwira uti ejo ndabona bigiye kwina neza. Rero kubera ko uyu munsi umenga birasa cyane n'ibiriko birakogwa uyu munsi ahantu henshi, ni kubera ko uravye ubuhanuzi biri tubwira n'ubuhanuzi uyu munsi abantu birukira cyane biranyuranye cyane, ntaho bihuriye, kuko ubuhanuzi biri tubwira uyu munsi mu Baheburayo igice ca mbere, reka nsome uyu mugabo yari ko aragerageza kuganiriza abantu bo mu isezerano rya kera, bakuriye mu isezerano rya kera mugabo kandi binjira mu isezerano rishasha, ariko arabasigurira itandukaniro ry'ibintu vyinshi tutari buvuge ngaha, mugabo ndavuga gusa kucerekeye ubuhanuzi biri mu bintu vya mbere yatanguriye ko mu gice ciwe ca mbere nyene. Ariko arababwira ngo Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere ngo Kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi. Ni ukuvuga ngo Imana style ya kera y'ubuhanuzi yacisha mu bantu, cyo turakibonye. Ngo mugabo ku murongo wa kabiri ngo muri iyi misi y'iherezo, nuvuga je nawe Desire turi kera cyane turi mu misi y'iherezo, je nawe canke abantu bariko baradukurikirana bako baratumva ari bazima, eske baracari mu gihe ca kera canke bari mu gihe ciherezo? Kunga bavuze ibintu bibiri, bavuze ngo kera baravuga uko Imana yavuga mu buvugisho, hama baci bavuga n'ica kabiri ngo muri iyi minsi y'iherezo, nuvuga ko je nawe turi mu minsi y'iherezo, turi kumwe. Ntidushobora kuguma tugendera mu buvugishwa bwa kera, kuko nituri abantu ba kera, twebwe turabo abigihe ca nyuma. Rero abantu barabikonfunda, bagashaka yuko Imana ibaganiriza kugiye yaganiza aba Yeremiya, bagashaka ko Imana ibaganiriza kugiye yavugana na ba Samweli, mugabo sivyo, kuko icambere na mbere nuko uyu munsi Imana kera yaganiriza biciye ku muhanuzi umuntu umwe, mugo uyu munsi twe dufise mwemu w'Imana muri twebwe. No kuvuga icambere na mbere Imana ituganiriza twebwe, irakuganiriza wowe n'ubuzima bwa, nta muntu uzoronka mu buzima akuganiriza ngo mu kuvyuka gutya ngo uvyuka gutya ngo uvuga gutya ngo genda gutya ngo urumva ngo no munsi ngo uraraba gutya ngo uze kuraba neza ngo ngaha ngo biraza kugenda gutya. Ntushobora kuronka umuntu akuhanurira ubuzima bwawe detail par detail, ntibibaho. Ariko Imana yaduhaye mwemu twese abizeye, ku buryo mwemu w'Imana ari washobora kukuganiriza ibijanye n'ubuzima bwawe buri munsi. Sinzi kurukurana hawe uko tuko turagenda. Rero nukuvuga itandukaniro rya mbere rwizwa kuhaba nuko yavuze ngo mu miri misi y'iherezo yabaririye twebge ngo mu kanwa k'umwana wayo, bavuze umwana wayo nuva ni Yesu Kristo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Rero iri ni itandukaniro rikomeye mugabo rigitera confusion mu bantu, baracitiranya ubuhanuzi bwa kera n'ubuhanuzi bw'uno munsi. Cyo gituma gushika no munsi bashaka kubikora nka kera, bagashaka kubikora uko bavyumva. Rero reka mvuge igituma abantu kera bapfumura, hama ndakwereke none munsi ko ari naco gituma nyene kigihari. Abantu mu ntunge mukiraho nyene muvuze muti hari ubuhanuzi bwa kera, sero rya kera n'ubuhanuzi busizano rishasha bw'igihe ciherezo. Yego, mbega aho hantu habiri ubuhanuzi bw'ivyo bihe bibiri bitandukaniye hehe, kugira ngo abariko baraturaba cyangwa baratwumviriza bashire gutahura? Reka mfata akarorero gatonya. No kuvuga mu bihe vya kera Imana ikiganiriza abahanuzi yababwira ibizoba, umugabo ugiye kuraba neza nivyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo ivyo bavugishwa n'Imana vyose bavuze ngo vyashikiye muri jewe. No kuvuga hajye abahanuzi bavuga Kristo, mugabo Kristo taragira iki, atarahishurwa. Nico gituma rero uyu munsi ubutumwa, ico twita ubutumwa bwiza bwo mwami wacu Yesu Kristo, nkuko Paulo yabivuze ngo buvuga ivyerekeye umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. No kuvuga haje nibwo buhanuzi uyu munsi dukeneye kumva, ijambo ry'Imana riza rigahindura ubuzima bwawe, nibwo buhanuzi kubisanzwe buri accompli bwuzuye uyu munsi twabwirizwa kwakira. Je ndakubwiye Desire nti mbonye ejo baye umutegetsi, none ico kizotuma uja mwico, ndakubona uno musi uri milliardaire, ndakubonye kabisa uri milliardaire. Eske nico gituma Yesu yapfuye? Yesu yapfuye kugira ngo tumwe tubwira abantu ngo akira amamodoka, ngo akira akazi, ngo akira ama miliyoni, ngo akira ngo visa. Ariko iyo Mana itanga visa zo muri Etats-Unis, Australie, Europe, ariko idatanga visa ija muri Afghanistan, Somalia, kandi naho hose hakenewe abantu bumva ubutumwa bwiza. None numva ko harimo akabazo ga Desire. Ndashaka kukureka yuko ikibazo hanini abantu bafise uyu munsi ntibakeneye Imana kubibabwira icyo ugomba, ahubwo bakeneye ko Imana ibaganiriza bo ivyo bakeneye. Ivyo rero n'ubupfumu. Ubupfumu ni ugenda ukamubwira ngo
furugutira ibi bintu kugira bigende neza. Nico gituma rero nshaka ko dusoma ijambo ry'Imana kugira dushobore kubona itandukaniro. Sinzi ko mwumvise kamwe navuze kamwe gusa mbw'ibindi ngiye tuzobiganira ikindi gihe. Uyu munsi ubuhanuzi two turavuga ubuhanuzi umenga uno munsi ubuhanuzi abantu baraca bafata ko rukuno devina date de naissance yiwawe kandi nkayigwako cyangwa nkakubwira akantu kakubaye ko ukiri muto abantu ngaca bakoma amashi. None ivyo bimaze iki? Ivyo vyakumara iki? Eske ni gikica muri ivyo bintu byose nakubwiye nikihe kintu cyatumye wumva mu mutima wawe unagutse cyangwa wumva mu mutima wawe hari ikintu cyahindutse? Nukuvuga ni show ni spectacle gusa kukubwira ngo ndakubona Desire ngo ndakubona ngo ku myaka 5 ngo waragize accident ngo warahiye kandi ugasanga nivyo mugibyo ni divination n'abapfumu barabikora kandi batazi Imana. Rero nukuvuga tuve mu bintu vya kera ko turashaka gucangirwa tugavangirwa kuba dushaka kuguma tubikora mu buryo bwa kera. Akaroro kanje mu mutwe na karoro ka Sauli. Siko Sauli Imana yamubwiye ibintu biri très simple aja gukora hama akubita swata. Siko amaze gukubita swata Imana kubisanzo iri muri désobéissance Imana ikuganiriza niko bimeze. Imana ntivuga uri muri désobéissance kuko iba yamaze gukubwira ico wabwirizwa gukora. Mugabo wo gumashaka ngo Imana ivuge. Siko ku buryo rero umva kuko Imana yamukatiye aceja gufumura. Yego sinzi ko nawe ikintu gituma abantu barondera abapfumu banaja no mwishengero barondera abantu ngo bababwire ngo ivyo ngo Imana ibabwire ngo abakozi Imana bababwire ngo ku buzima bwabo ni kuri ko baba bakeneye ivyifuzo vyabo apana ico Imana yifuza ku buzima bwabo ahubwo ivyifuzo vyabo kugira bije mu ngiro. Kuri nawe yageze ahantu aja ku mupfumu babapfumu Imana ari wenyene agishika ku butegetsi Imana yamubwiye ati kuraho abapfumu bose n'abakamenyi bose ukunkumure abari agaruka kubagira iki kubasaba service. Urumva ngo nzurira imwe ngo yasamwe nukuvuga kugira umuntu agere kuri urwo rwego agenda gufumura abashaka guforsa. Urumva ukuvuga ibyifuzo vyiwe yabigumye ko nico shaka kukwereka rero mu ijambo ry'Imana. Dusome muri Yeremiya kuko ivyo bavugishwa b'ibinyoma vyatanguye kuva kera si vyubu bishasha nibyo dushaka dusome. Mushaka kubibona urasoma muri chapitre 23 ya Yeremiya igice ca 23 Yeremiya turasoma ku murongo wa 16 haravuga ngo nuko ukuri kuhoranye n'ingabagizi ati ntimwumvirize amajambo abo bakamenyi bababwira babigisha ibitagira ikimazi barotora ivyo beretswe bivuye mu mitima yabo ubwabo bitavuye mu kanwa kanje uhoraho. Bisigura ngo umuntu arashobora kuvuga akavugishwa ibintu bivuye mu mutima wiwe gusa Imana itavuze akavuga ngo Imana iravuze kandi Imana itavuze. Nivyo no musi rero bihari nivyo vyuzuye umuntu akavuga ngo Bwana wa majeshi anasema kumbe avuze ibiri mu mutima wiwe canke avuze biri mu mutima wawe ivyifuzo vyawe mbwa Imana itavuze. Ndagomba kubwire uyu munsi nivyo tuko turabona no munsi abantu bitanga ngo ubuhanuzi ukazobona umuntu yicaye ahantu ukabona abantu 10-20 batonze uzumenye ko uri kamenyi uwo n'umupfumu sumuvugishwa w'Imana kuko Imana ivuga kandi Imana ntuyivugisha wewe Imana ivuga ibishatse si radio oya si radio uvugisha ukazimya ukavugisha ukazimya oya kandi nangoma ndaguha inkuru nziza uyu munsi abantu barondera Imana ngo ivuge buryo Imana yaramaze kuvuga ngijambo ryayo abantu nibagwiza ijambo ry'Imana muri bo niko kuvuga kw'Imana. Situation yose uzoburimwo uzomenya ico Imana igomba uzogikora uko nyene kuko niryo jwi ry'Imana uyu munsi dufise ni ijambo ry'Imana. Nta mpamvu yuko ugenda muri consultation ngo umuntu wakubwire ngo ivy'Imana ngo yayeretse ku buzima ngo ivy'Imana ivuga ku buzima bwawe ntibishoboka kandi bakariha amafaranga ya consultation bakariha amahera kuko nyene ni consultation nyene bari kwakamenyi baguza kuriha nyene. Urumva mugabo iyo Mana uvugisha uko ushatse umwaraje ukamuvugisha gutyo uwundi nawo ngo Imana iravuze uwundi nawo ngo Imana iravuze nukuvuga iyo Mana sijya Imana dusenga si Imana data watwese se w'umwami wacu Yesu Kristo ni yindi Mana. Rero nukuvuga abantu biroroshe kumenya yuko bari mu bupfumu cyangwa bari mu buvugishwa nyakuri. Ubwo bupfumu rero bufatiye kuki babivuze nga abantu barotora ibiri mu mitima ivyifuzo by'imitima yabo kubera iki babikora uko kubera ko bihwanye n'ivyo abantu nabo nyene bifuza. Akarorero ushobora kuguha ahanyene mu isezerano rya kera mugabo reka duheze iri jambo kwanza avuga ngo
ngo ntibahengeshanya kubarira, mwumvirize, ntibahengeshanya ngo kubarira bakengera ijambo ryanje, batuhoraho yavuze ngo muzoba amahoro. Ngo kandi umuntu wese agendera mu budadare bw'umutima wiwe baramubwira bati nta cago kizokubako. Urumva ukuntu abantu bameze, ndukuvuga abantu kubwira umuntu n'umunyabyaha n'umunyamafuti mwuko mubwira ngo n'amahoro. Kubera arakugurira igitoro, arakugurira imodoka, inzu wayimwe ni wayiriha, costume wambara ni wayikugurira, ukaca uhindura message, ugaca uhindura n'imvugo, ntukimubwira kwihana, ntukimubwira guhindukira, aho gusigara umubwira ivy'umutima wifuza. Wowe wacitse umupfumu ntuburi umuvugishwa w'Imana, kuko uw'Imana avuga ivy'Imana ivuga, avuga imvugo y'Imana. Samweli yarahagaze imbere ya Sawuli aramubwira ati Imana iragukatiye, iragukuye ku butegetsi. Abo bahanuzi uyu munsi ntabagihari. Abahanuzi uyu munsi ahanini nakubwira ivyo wewe ibihwanye no kwifuza kwawe. Nico gituma rero birivuga ngo rya jambo Paulo yavuga yandikira Timoteyo ryarashitse ngo mu bihe vya nyuma hazoba kwaduka abavugishwa b'ibinyoma babwiriza abantu ibihwanye n'ivy'imitima yabo yifuza. Nico gihe turimwo uyu munsi. Ni kuvuga ko renda keneye kubona ko hari imigwi ibiri, kuko abantu kenshi bakunda kuvuga amakosa ku bahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bwabo sivyo. Amakosa ntari ku bahanuzi b'ibinyoma gusa, amakosa ari no ku bantu b'ibinyoma, kuko ata demande ihari nta offre haba. Ni kuvuga uyu munsi nyuma mubona mu bihugu byacu by'abanyafrika haguye abahanuzi b'umunya benshi, nikora ko na public n'abantu nabo bararushe, bafise ibibazo by'ubukene, bafise ibibazo bya insécurité by'umutekano muke wo kubaho, barakeneye message iza ihuye n'ivyo bifuza. Cyo tumane haca hagwira abahanuzi kwizero hakaba ari umuhanuzi, hari embouteillage ya connection, kubera ko kwizero hari umuhanuzi nibibaho. Nukuvuga ni kibazo cyahabaye kubera ko hari ubukene bwinshi, hari ingorane nyinshi, kuko usanga bare abantu bakeneye kumva ibintu bijanye n'ivyo bifuza. Rero reka wumvirize Yeremiya ikintu yababwiye ngo ninde yabaye mu nama yanje je uhoraho canke ngo amenye ijambo ryanje aryumve. Voilà, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bw'Imana. Nukuvuga wowe umaze gushira umutima wawe ku ijambo ry'Imana, nta kindi kintu umuntu akeneye gukubwira. Desire genda ubaze abagwiza atunga bose wo buzi nabutazi, ubabaze uti mbega kugira mutunge barabahanuriye, mbega kugira mugire mariage barinze kubahanurira, mbega kugira muduze amaduka mwarinze kubahanurira. Oya, none kubera ko uyu munsi abantu bamaze umenga n'urumogi, ubuhanuzi umenga uno munsi n'urumogi ku bantu, ntashobora gukora ikintu na kimwe ngo atumvise ngo ubuhanuzi. Uzurabe rero ikimenyetso rero kuri abo bantu bamaze kubohwa n'ivyo bintu by'ubuhanuzi, uzosanga ubuzima bwabo buri miserable, barapfuye, ubuzima bwabo atakintu kimwe kimarsha. Bisigura ko bizera ibintu mugabo atari ivyo. Sivyo, bizera bitari ivyo, kuko iyo wizera vyo ubaho ubuzima bwo. Iyo ikimenyetso cyuko wizera ibintu bitari ivyo, ubuzima bwawe bizobikwereka nta kintu na kimwe kimarsha mu buzima bwawe, nta mahoro ugira, wa muri insécurité y'abadayimoni, kuko abo bahanuzi b'inyuma nabo nyine baragukorera ko bakakubwira ngo ndabona impemu y'urupfu ku buzima bwawe. Kana tayihari ugaca utetemeka, ugaca utanga ikimazi cyo kugira ngo bakumogorere ubwo rupfu. Kandi Yesu yapfuye kugira turonke ubugingo, urantahura. Nukuvuga ni strategie bakoresha kugira bashira abantu mu bwoba hama bace babazanira solution. Systeme satanique y'umugwanizi. Ndabona impwemu y'urufu. Oya, twebwe tuvuga ubutumwa bwiza nago butubwira yuko twarabo gupfa, ariko Yesu afa mu kibanza cyacu. N'iyo mpwemu izutse gute, ivuye he? Uyu munsi twebwe turabavuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo, buvuga ubuzima, buvuga ubushobozi ko Yesu yazutse yavuye mu bapfuye. Ngo uyu munsi bagaca bazana impwemu ngo y'urufu, ngo ndabona umuvungo, ndabona ngo kuwa tatu ngushobora kugira accident, ngo utanga ikimazi canke iki sinzi ukuntu bavyita, ngo bimaze byishime kugira ngo ndagusengere ngo iyo accident have. Ariko turazi neza ko taco tugize dutanga kugura Imana iducungure. Ni kuvuga ayo n'amastrategie yose abantu bakoresha kubera kutamenya, ntibasoma ijambo ry'Imana. Mbega mukiraho nyene mu gihe uwo muhanuzi ahanuriye abantu ibintu bitari ivyo, bihwanye n'ibyifuzo byabo cyane n'amarangamutima yabo, hamagahanurira abo bantu baje biteze urukiza, reka tuvuge baje ku mupfumu akoresha ibintu by'imhemu, magasanga ivyo bintu amubwiye sivyo. Mbega mico gihe nkurikize n'izihe buryo umukozi w'Imana cyangwa uwo muntu ahanura ibintu mugabo atari vyo bidashika, mende majambo abesha, nizihe ngaruka
ku muhanuzi canke ku muhanuzi no kuri uyo mbere yahanura ibintu bitari byo. Ego nukuvuga rero biroroshe reka dusome ingaruka zizoba ku bantu bahanura canke bakavuga ibivuye mu marangamutima yabo bakabesha abantu. Icambere namwe nakubwire ngo mwisizono rya kera usomye muri gusubira mu Deuteronome gusubira mu vyagezo Imana yera ategetse ngo umuntu azovuga ngo navuze kandi ntavuze canke akavuga ivyo yigeneye akavuga ngo nije nabivuze uwo muntu muzo mumuhanishe kumwica mumwicisha amabuye. Ariko umunsi siko bimeze, umuntu aravuga akabeshera Imana rimwe kabiri kandi akabaho kubera ko turi mu gihe ciki c'ubuntu bw'Imana. Ubu Imana ntigihaniraho. Yaba ari kera abantu ngaba bari mirambo barapfuye baragese. Mugumu no musi umuntu arabeshera Imana akavuga ati Imana ngo yavuze kandi itavuze kandi akagoma ariho kubera iki Imana uyu munsi. Reka dusoma muri Matayo 7 wumvirize. Matayo gice c'indwi dutanguriye ku murongo wa 15 havuga gute ngo mwirinda abigira abavugishwa n'Imana baza kwimwebwe bambaye nk'intama ngo ariko imbere ari amabingira y'inkazi muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu? Nuko igiti cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitaba ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera kuvyo bama. Wumvise ingaruka bazogira bazocibwa. 21 ngo umuntu wese amvumereza ati mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ivyo data mwijuru agomba. Ntihagere iri jambo abantu bararizi. Naho rese yacivuga rya jambo ngo benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntitwavugishwa mu izina ryawe. Ngo ariko azoca babwira ngo sinigeze mbamenya. Nukuvuga Imana ibatingiye kuri urya munsi bazokora ivyo bishakiye bafuruguta ivyo bishakiye hama abantu nabo nibigire abantu nabo Imana yabahaye ijambo ry'Imana kugira bashobore kumenya ibinyoma n'ibitari ibinyoma. Umunsi wabo urahari w'urubanza sinzi ko kurokora nawe. Nukuvuga abo bazokwironkera inyungu ngamwisi bazokwironkera amamodoka kubabesha abagore ngo Imana yambwiye ngo imodoka bayironke kandi bayenjoyinge bazoronka ubutunzi bazoronka ibintu bitandukanye bazoshika no mu ma presidence bazoshika ahantu hatandukanye bazomenya n'abantu bakuze n'abantu bakuru n'abantu bakomeye ariko bazobura access y'ukuba mu bana b'Imana mwijuru kubera ko n'aba prive barikorera barigenga bakora ivyo bibwiye bagakorera n'abantu n'amarangamutima y'abantu. Rero igituma Imana uyu munsi ataco tuzoyishinja ni kubera ko Yesu yarabitubwiye muzubamenyera kuki ariko ndabira ikibazo dufise uyu munsi twe tuzi yuko umuntu yakoresheje bitangaza. Iyo umuntu yambaye ikoti nziza akaba afise Bibiliya nini agahagarara kuri podium akavugisha akavuga mu ndimi agasengera abantu bagakira ngo yongo n'umuvugishwa w'ukuri kandi naje umengo umuntu abari ukuri. Ariko urabona ko Yesu atubwiye ngo bazokora ibitangaza bazokwirukana abadayimoni. Niumva ko ikibazo duhendwa kuko tutazi aho kurabira ubuvugisho bwo n'ubutari bwo. Yesu yavuze muzobamenyera kuvyo bamwe kuvuga umuntu navuge mu ndimi aheze nasengera abantu ntaca aheze mutingire kuvyo yama niho uzomenyera yuko ari umuvugisho w'ukuri canke ari umuvugisho w'ibinyoma kuko ibitangaza Yesu arabikora n'abapfumu barabikora. Umupfumu araguruka n'undi akaguruka umupfumu aravuga mu ndimi n'uwimana akavuga mu ndimi zitamenyekana. None uzomenya gute byo n'ibitari byo? Uzomenya umuntu uwo n'utari wo gute? Watanguye uvuga ngo abapfumu abarundi bakora kera abantu bose bagiye ku mupfumu barazi yuko hari igihe umupfumu yavuga amajambo atumvikana ariko nabonda babwire ngo hajya we yabariko aravuga canke n'uno munsi hajya bariko aravuga ibintu we vyumvikana abariko aganiriza abadayimoni biwe ntuvuga bariko aravuga mu ndimi zitamenyekana. Uyu munsi rero tuzi ko mwishengero tubwiye tuko turavuga indimi zitamenyekana ngo ari ikintu gihambaye cyane kumwe n'abapfumu barabikora. Abapfumu baravuga mu ndimi bigihora wumva bagira ngo prakaca mwamwiyoza ngo ni ukudebagura kumbe abariko avuga ibintu vyo spirituel bako baraganira n'abadayimoni biyo. Rero nukuvuga ikimenyetso twe turabira ko no munsi umuvugishwa w'ukuri n'utari ukuri si bitangaza kuko ivyo bikogwa na bose. N'igihe ca Musa
inkoni yarataye hasi inzoka n'abapfumu nabo nyene baraterera hasi nzikinzo uvuga gufyirigita nabo nyene barafyirigita ibintu kiretse yuko ubushobozi muri twebwe busumba buri muri bo nkuko nyene ijya nzoka ijya nkoni ya Mose yavucise mu nzoka yamize zijya nzoka zindi kuvuga ubushobozi bw'Imana bugwa buri hejuru mugabo kubera abarundi batamenyera ibintu vy'ibitangaza by'ibisiga bwenge bazi yuko ibintu byose bisiga ubwenge ari ivy'Imana sivyo hariho ibintu bisiga ubwenge mugabo bitava ku Mana ni kuvuga ibintu byose biri surnaturel souvent ngo biva ku Mana satani nawe arakora ibintu biri surnaturel rero ikintu kizokumenyesha yuko umuvugishwa ari umuvugishwa w'ukuri ni Yesu yabitubwiye muzobamenyera ndasubiyemo kuvyo bahama kubera ko Yesu arabizi nta muntu azoba afise mpemu w'Imana ngo areke kwama icamwa camwe mu Imana mugabo nta muntu azokwama icamwa camwe mu Imana kijye bavuga mu Bagalatiya 5 ntashobora kucama adafise mwe mu Imana ori ibindi urashobora kubikora ushobora gukora ibitangaza don nk'ubu nakubwiye ivyo don yo kuvuga ati nkashobora kumenya utariki wavukiyeko kandi ta mwe mu Imana afise muri jewe rero abantu baracanganikirwa kubera ko bakuze bazi yuko ibintu birenze ubwenge bitabaho birabatangaza cyane oya birabaho abwiza kumenya birabaho ubupfumu burabaho umugabo kandi uyu munsi tumenye ukuri kujambo ry'Imana turiho guma duhendo yo numvise yuko kuntu wasiguye Pastor Pidon cyane numva yuko abo bantu baja kurondera ati ndagi Imana imbwira ivyanje nje kurujya muvugishwa ambwira ivyanje ambwire ibizobejo hirya yejo ryari gice numva kumenga uwo muntu kamere yafise kera yo kuraguza kiyo kamere bitarapfa ego nukuvuga yuko nibaza ko baritiranya nukuvuga icambere na mbere ntitwegera Imana kugira ngo itubwire ntitwegera Imana uyu munsi kugira ngo itubwire ibyo twebwe twifuza ahubwo tugwegera Imana kugira itubwire ivyo yo yifuza ku buzima bwacu biratandukanye rero abantu gushika no munsi baracafata kakamere kuguraguza bari bafise kera bagashaka kubizana muhehe mwishengero ry'Imana uvuga afise ikibazo cy'umugabo akeneye ko Imana imubwira ku mugabo reka rero kugira afasha abantu bakora dukurikira yego ufite ikibazo cy'umugabo message Imana iguha sikubwira ngo akira umugabo ahubwo Imana ikwigisha kugira ingeso nziza kugira uzogira urugo rwiza nuvuga nyambura umuntu udakora Imana ikubwira ngo akira ngo imodoka ngo akira inzu ngo akira amamiliyoni ahubwo Imana ikwigisha gukora Imana iguha ubwenge iguha ama ide ya business kuko ngo udakora ntagira iki ntakajye nukuvuga bahanura ibintu binyuranye n'ibyo jambo ry'Imana rivuga babwira abantu ngo akira umugabo kandi ntushobora kuzoba umurugo gwiza uri umugore utagira ubwenge Imana iguha ubwenge kwanza ikaguha n'ingeso nziza kuko uzoshobora kugira urugo gwiza nukuvuga nico bituma navuze ntubuhanuzi nyamukuru ubuhanuzi burenze ubundi buhanuzi ni ijambo ry'Imana abantu barakeneye kumva icyo Imana ivuga nibasome ijambo ry'Imana nibasome ijambo ry'Imana bamenye icyo Imana ivuga ku buzima bwabo bamenye yuko bakwiriye guhinduka nibahinduka ivyo Imana yabageneye byose bizoza ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro nakaye kamo mwotera kuri abo bantu baja kurondera ubuvugishwa nabo bavugishwa mugabo bavugishwa ivyo bitavuye ku Mana akamo ka mbere ni kubahanuzi aba bamenye yuko uyu munsi ubuhanuzi bwarahindutse turafise don ya prophétie irahari no munsi mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya rishasha nguko duhanura uyu munsi siko duhanura siko abakira bahanura nibigisha abantu ijambo ry'Imana nibigisha abantu ukuri ku ijambo ry'Imana nibigisha abantu Kristo ico yakoze ku musaraba nibigisha abantu ubutumwa bwiza nibwo bushobozi ngo Imana ikoresha mu gukiza uwizera wese nukuvuga hajya iyo waronse ijambo ry'Imana rigahindura ubuzima bwawe icyo Imana yakugeneye cyose kirakuba ko ntarinze kuguhanurira ariko iyo udahindutse naho noranda guhanurira gute ngo akira uno musobono baracakira ngo ndacakiye ngo I receive you receive what wakiriye umuguruka ni gute twakira ivy'Imana yaduhaye ni ijambo ry'Imana twakiriye ivy'Imana dukuvuga rero ko abantu bakwiriye kugira iki kubwira abantu ijambo ry'Imana abantu bakira ijambo ry'Imana bazokwakira ivy'Imana yasezeranye hama abo bandi nabo bakunda gukurikira ibinyoma bahindukire bihane
babwirizwa kumenya yuko ico bakeneye mbere na mbere ni Kristo mu buzima bwabo, niwe soko ya vyose, niwe samuragwa wa vyose. Twabisomye mu Baheburayo igice ca mbere, niwe Imana yagize samuragwa wa vyose. Nukuvuga turi muri we tuba dufise vyose, nukuvuga ngo tuba muri Kristo tukaba turonse vyose. Mugabo uzoruha ugumurondera umukozi w'Imana, urondera ngo mbwira imvyanje, ubu uko urapfumura mu ishengero ry'Imana. Uyu munsi gera ahantu uvuga uti ndakeneye kumenya Kristo, ico yakoze ku buzima bwanje, ico niyo nakimenya nzobohoka. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri, ukuri kuzobabohora. Abo bandi bari rero tuko ndavuga birinde impwemu. Paulo yavuze ko izoba mu gihe ca nyuma ngo cuko abantu bazokwifuza kumva ivy'amatwi yabo akeneye kumva. Abo bantu rero basenga Imana ngo vy'ukuri Imana ibaha imitima mishasha, ntibifuze kumva ibiryohere amatwi yabo, ahubwo bifuze kumva ijambo ry'ukuri. Ni kuvuga abanyafrika baranka kumva ukuri, cyo gituma bakunda abahanuzi kugira bababwire ivyo bakeneye kumva. Mugabo si ku Imana ivuga. Imana ivuga la verite, Imana ivuga ukuri. Uri umusambanyi, uri umusambanyi, uri umubeshi, uri umubeshi, ihindukira wihane, umenye Kristo cyo yakoze ku buzima bwawe, uhinduke, niho uzobona ivyiza mu buzima bwawe. Nta kirenze ico, nta rakursi ibaho. Murakoze cyane, nizere neza ko abariko baratwumviriza cyangwa ko baraturaba, nizere ko hariho vyinshi batahuye kubijanye n'ubuvugishwa, kandi batahuye yuko ubuvugishwa umuntu akwiye kwisunga neza ijambo ry'Imana, ntakurikire uko akurikiye ubuvugishwa aje kurondera ivy'Imana yifuza kumenya ku buzima bwiwe, azabasanga yabaye nk'umuntu yagiye kuraguza ku mupfumu. Pastor Jean Paul Daniel Berwa, ndabashimire cyane ko na mwemeye kuza muri kino gihano cyacu. Yego, namwe mwakoze cyane kudutumira. Nizere ko n'ikindi gihe tubakeneye ko muzotwitaba. Yego, turahari kabisa. Desire Kwizera ni nabateguriye kino kiganiro, nkaba ndabasezeye mbifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza. Bye bye.